Mukama Yesu turagukeneye cyane kugira ngo udutabare turonke ubuzima. Turagukeneye muri ubuzima tubayemo kugira ngo uduhe amahoro, uduhe umugisha, uduhe umugwiza, uduhuze n'ubugwaneza. Abagwayi baragukeneye ngo bagire amagara meza. Abagore baragukeneye ngo bakire amagorwa yabo. Abarushe baragukeneye ngo baruhuke ku mutima. Abanyotewe baragukeneye ngo bakire inyota. Yesu turagukeneye ngo tworohererwe. Turagukeneye ngo tunezerwe. Turagukeneye ngo dutabarwe. Mukama Yesu, muri ubuzima tutagufise naco twoba dufise, niwe kimenyetso kigaragara kandi gifadika ca data. Ni wowe butware, ni wowe bushobozi buza buvuye mu ijuru. Turagushimiye ko watunywanishije nawe ukatuvukanisha nawe. Uyu ni umwanya mwiza kuri twebwe wo gushimira Imana iyo yiduhaye uwo munsi w'249 ikawuduhurizamwo dufise ibyishimo n'ibyiringiro kuri uyu munsi w'249 turaye n'umunsi wa gatandatu igenekerezo rya 6 ukwezi kw'icenda 2025. Turagusabye Yesu utunezereze. Uwaguhisemo yahisemo byose. Uwaguhisemo yahisemo igisumba byose. Amaraso yawe nadutwikire Yesu kugira ngo uyu munsi tuje kugira umugisha mu buzima bwacu. Amaraso yawe natwikira ababoshe, atwikira abarushe, atwikira ababyeyi, atwikira ibibondo. Amaraso yawe meranda dukure mu kavuyo k'ubuzima. Amaraso yawe meranda Yesu Kristo umukunzi mwiza naducire inzira aho umwana w'umuntu atoshaka kuducira inzira. Uyu munsi ni wubaka ururimbo rushasha mu buzima bwacu. Uyu munsi nuteturure ubuzima bwacu duhe imibereho myiza. Tugushimiye ko uyu munsi wari ubuzima ubuzima bwacu kandi hariho icyo wategekanya kugira ngo duhure n'umugwiza muri bo. Tuye umutima wawe mweranda tuyobore mu kuri kw'ijambo ryawe kugira ngo dushobore guhembuka kandi duhembura abandi, ndetse iruhande rw'guhembuka tugahembura abandi duhabwe ububasha buri hejuru y'ubundi bubasha. Mana mutima mweranda mwigisha w'ijambo ry'Imana, muri izamu ryo hagati ya 6 na 9 ngwino uduhe ubwenge, ngwino uduhe ubutore, ngwino uduhe ubushobozi bwo kwakira ishaka ry'Imana, gutyo Imana nayo itwubakira ururimo rushasha mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha.
Kristo bakunzi w'umukama aho muri ku mpande zine z'isi usangwa muri Yesu Kristo urukundo rw'Imana, inema y'Imana, ububasha, ubutwari, ubushobozi n'ubudahangarwa bwa mutima w'Imana akorera muri twebwe. Bibe muri twebwe kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'icenda 2025. Turi mu isaha yo kwakira isezerano rishasha mu buzima bwacu, kandi n'izamu ridasanzwe, n'izamu rimwe ibigaragaza byitiro nanjye ndarifise, n'izamu rimwe ibigaragaza ngereko uburuhuko mugarera n'izamu rimwe umugisha udasanzwe. Tangura wangorera bikarangira uvuze gose, utangura usinzira bikarangura itiro ryaje. Kubera iki? Hari ingabire iri hejuru y'izindi ngabire, hari ububasha buri hejuru y'ubundi bubasha, hari ubutware buri hejuru y'ubundi butware, hari ubushobozi buri hejuru y'ubundi bushobozi. N'abakameramani habuze uja kuryama bose barindiriye isaha. Muhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero mwese mwateramanye kumwe nanje, kumwe n'abamarika, kumwe n'abakerubini, abasore mwateramye Imana ibakure kw'ikirere kibi, abakobwa mwateramye Imana ibahe igikundiro, abagore mwateramye Imana ibahe igikundiro, abagabo mwateramye Imana ibahe kwemerwa no kuba. Iri sezerano rero rishasha umukama yaduteguriye ni isezerano rivuga ngo guhabwa ururirimbo rushasha. Ubundi guhabwa ururirimbo rushasha ntabwo ari solfege nk'iyi piano iri ngaho iwanje mvuza nkavuza nyine na twa tunyoni mugatwenga gose ntimuhoraba. Iby'iwanje ni hatari, byase kuvuga ubu ni volume, byase kuvuga ari turimo ramvuga mugatwenga umva ngwishish ngo kanguka yo ya mana yawe reka mvuze volume nyinshi umva iravuga ngo mbagizana imbere mu Nyisirayeli, ariko inyoni n'imbuzi iyo kangu yabuze warazinziriye ngaje. Ugomba gusenga ubundi ni kugira amahoro, ubundi musenga uko utari kabakristo. Ubundi Imana yaduhaye umwitegenge muri ruririmbo rushasha mu buzima bwawe. Shaka kumbaza ngo urwo ruririmbo ruravuga iki? Nanumbaze kandi inyoni zifise amajwi zidafise indome nanje mfise indome. Mugabo kubwanje je byamaye umunezero, kandi hariho n'uwundi muntu yumva biriko birapfunda umutima wiwe. Burya uko gupfunda umutima wawe ni ikimenyetso, ni uburyo bwiza bw'uko wisuzuma vugira ngo bimfinze kubera iki, biguteye umujinya kubera iki. Zibira amatwi yawe amuteka. Nikimaza cyuko abari ikintu mu mubiri wawe, mu mutima wawe kiriko kirabiramuga kitari ciza. Sina hari ibintu Imana yadushiriye ngo bidusamaze tubone gukomeza urugendo turimo. None risezerano ryo guhabwa ururirimbo rushasha urihabwa, uko rutarihabwa ushobora no kuronka umupfumo nakenda kwibiri banga. Nagira ngo ibiri banga natanguye asanga buke menga singira imbaraga. Nukuri na kameramani yanwenze. Muganda bwira Imana ni nyane abantu wega ndiko ndasenga kubera itiro umubiri nkumvuna niwe. Mwankumva ko biri ngombwa ko nsenga. Ko biri ngombwa. Hari igihe bizaba ngombwa ko ururirimbo uzara solfege kubyumva, ukubibona, ukubishoboye, mugabe inanga ikaba muri wewe. Ni kenshi iyo Dawudi ariko aravuga ngo bashengo kuri gititingo, kuri digiri, bakavuga ngo hatuka ngo hanyara. Ndavuga ni byose yabibonye byose. Unarasobanukiwe banga ryabyo nimukemere ko bisobanganye bisobanganira mu marangamutima yayo. Kuko umushaho wanyu dotonomoka kandi hatari bwagere, kandi umushaho umaze gutonomoka buryo wamaze kunyerera nawe ntibawushona. Nigikunda ntibawushona nira muganga shona umushaho. Ngo imitima ngo batera mwindi mitima ngo imitima ngo bazana ngo bagakura mwiyabana. Sawa namwe muzogaragara biboneke. Ndakuzari isezerano rishasha rivuga guhabwa ururirimbo rushasha. Mbese ururirimbo rushasha ko turi mu isezerano ryo ku munsi wa 149 ruhabwa nde?
Musa yarahawe ururimbo rushasha, Dawudi yarahawe ururimbo rushasha, Yozefu yarahawe, Yozuwe yarahawe. Ruhabwa umuntu wese yisobanukiwe. Ururimbo rushasha ruza inyuma y'amakuba. Ubundi ni ikintu coza imvura ihise, nujya mucuza imvura ihise. Iyo uri mu makuba ubona umenga ntuzoyavamo, iyo uri mu mubabaro ubona umenga ntuzowuvamo, iyo uri mu gisuzuguro iyo nibutse ipingu ku kuboko, iyo nibutse gukubitwa utaringa ukuze, iyo nibutse ari ibintu bye nibwo ngo ataka amateka n'ikindi kintu mama. Kandi nta kintu na kimwe nibuka kigo kimbe ko nibyo afitiye inkovu ndayirabye ngo bintere kwisuzugura cye kubabara. Nibyo ukunda kuko generasenga saba pagani gushika Imana ari kunsheta. Ariyo nzira agombye koncamwo, ibisigaye nibo bizi. Wanawe niwakira ubuzima bwawe niba ushaka ururimbo rushasha, nuvuga ngo kubera iki natevye kurongoka, kubera iki nkunda sinkunda, kubera iki ndondera sindonke, kubera iki nkenye, kubera iki naryamye, kubera iki umugabo yantaye, kubera iki isuzuguka, kubera iki ninuka, kubera iki nankirika. No, byakire wumve neza ko atakintu na kimwe kuri isi cyo guha agaciro atari Uwiteka guha agaciro. Bisigaye byose ni ubusa gusa, ni ubusa gusa. Numara kubyakira hari ikintu kija kubako, ikintu cyo twita ngo ni ururimbo rushasha. Ururirimbo rushasha ugwakira mu gihe wamaze kwisobanukirwa ukavuga uti mbese ndinde, who I am, who are you, urinde ndinde. Ururirimbo rushasha ugwakira inyuma yo gusobanukirwa k'ubuzima urimwo hari ubundi buzima bubukurikira. Ubwo buzima bukurikira ubuzima urimwo bwita ubuzima bushasha, sibyo? Hari igihe uri mu munezero ejo ukazoba uri mu mubabaro, nabwo tubwita ururirimbo rushasha. Yes, waje mu kindi kinofunofu, mu kindi kirimi muganiro rushasha kuko nurumenyereye n'ikintu utamenyereye. Reka nifashishe Bibiliya gatoyi ngo ururimbo ruhayagize gisagara. Ngo kuri ya munsi bazorimba ururimbo mu gihugu c'Ubuyuda, ngo turi n'igisagara gikomeye kugira ngo agikingire, ngo kandi cubatswe n'impome n'uruzitiro. Ngugura amarembo kugira ngo igihugu gitunganye kandi kidahemuka cinjire. Byumvikana ko ufise ururimbo rushasha, ubu uri umuntu ufite umutima utunganye kandi udahemuka no mu kantu na gatoya. Ngo umukama iyo umutima uje ukamwiyegekako, ngo arawuzigama akawuzigamira mu mahoro, akawuzigamira mu mahoro. Kubera iki? Kuko umuzigiye. Umutima wiyegetse ku Mana, wagize neza gutera amabuye wiyegetse ku Mana. Nukanera ububasha buri hejuru y'ubundi, ugakenera icinziza ururimbo rushasha mu mutima wawe. Iyegeke ku Mana. Ngo umutima ukwiyegetse ko uzigamira mu mahoro. Amahoro ni ikimenyetso cy'umunezero. Ngo nimwizigire umukama mu bihe byose, kuko umukama ari we rutare rw'ama.
ubundi umukama niwe dukwiye kwizigira mu nzira zose, mu ngingo zose, kandi imitima yacu ikwiye guhurumbira izina ryiwe ikamina byibuka. Bakundwa b'umukama, uko tuzosa ni kurahishurwa, ariko mbasabe uyu munsi mwakire ubuzima bwanyu mu bugire ubuzima buri hejuru y'ibibazo mugendana nabyo. Inzira yawe izoba iy'umunezero niwubaha Imana, uzokuririmba ushasha niwubaha Imana, niwumvira itegeko ry'Imana. None rero bane b'Imana, ndasenze ngo uyu munsi Imana ibahe inzira nshasha mu izina rya Yesu Kristo, kandi iyo nzira ibikuganisha ahari ibyiza n'ibyishimo. Twirengagize ibitubabaza, duhayagize umukama, kuko iyo tumuhayagije adutera iteka akaduteturura mu makuba y'ubwoko bwose. Ntacyo tuzoburira mu nyonga z'umukama, muhumure. Ukirutse umutima wawe, ubwire Imana uti uyu munsi umpa ururembo rushasha, ubwire Imana uti uyu munsi unyemeze ko ndi umwana, ubwire Imana uti uyu munsi unkure kw'igisuzuguriro, ubwire Imana uti uyu munsi unkure ku mubabaro, ubwire Imana uti uyu munsi unkure kw'icankiro, ubwire Imana uti uyu munsi unyereke ko uri Imana asenga ikanyumva, ubwire Imana uti uyu munsi unyereke ko mu gutaka 1/10 ntabamvunye amaboko, nanjye ndayisabye ngo bikore, ubwire Imana uti uyu munsi unyereke ko mu gutanga ishikanwa ryabo ntabamvunye amaboko, ubwire Imana uti uyu munsi nkeneye kwiga, ni gukozwa nawe, guhabwa ururimbo nawe, ururimbo wawe n'umwana w'umucanwa witwara. Imana iteterura ubuzima bwacu, Imana iduha ururimbo rushasha, amaraso ya Kristo atweza ibyaha byacu, ububasha bwa mutima mwanda bukoreye muri twebwe. Uyu munsi twirwana umunezero, abaja kuja mu manza zitandukanye, abafite ubukwe uyu munsi, abafite imanza zineza n'izinabi, zose ziba ari imanza. Mwebwe mubabaye, mwebwe murushe, mwebwe mutunuye, mwebwe mwari mwarehejwe kubaka kuri iyi tariki ariko ryasibye, reka mbabwire ko ikintu wosimba ukanezerwa niki n'urupfu, ariko ururimo rushasha nabwo n'igihe cyane cy'urupfu. So Imana rero ibahe ikidusezeraniye mu izina rya Yesu Kristo, ubwo rurimo rushasha mu kanwa kanyu, murugire mutunge kandi munezerwe. Amen, amen, aleluya. Imana twishimire twese.